bakunzi b'ibiganiro bica kuri no mbonesha kure yanyu mukunda cyane Salukome TV1, ndabaramukije mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Uyu ni wa mwanya wo gukurikirana cya kiganiro mukunda Yesu arakora. Turasoma muri Mariko igimba ca 5 tuve ku murongo wa 6 tugere ku murongo w'9. Ndasoma mu izina rya Yesu. Abonye Yesu akiri kure arirukanga arunama asemerera n'ijwi rirenga ati ngomba ko iki ga Yesu mwana w'Imana isumba vyose, ndakurahiye Imana nturinde kunsinzikaza umbabaza. Kuko yaramubariye ati va muri uyu muntu wamuhema ihumanye. Aramubaza ati witwa nde? Aramwishura ati Gitero niryo zina ryanje kuko turi benshi. Mukundwa uri kurankurikirana aho herereye hose, ushobora kuba uri umwe canke muri benshi, unyemerere muri kano kanya dusangire iri jambo ry'ubutumwa bwiza rivuga ngo muri ivyo urimwo ubone Yesu. Amen. Muri ivyo urimwo ubone Yesu. Aduhejeje gusoma ni muri bimwe vy'ingendo zivuga butumwa umwami wacu Yesu Kristo yakora mu gihe yari afise cyo gukorera hano kuri inosi canke yahamaze. Yashitse ahari hagwariye umuntu, agwaye igihe kitari gito kandi agwariye ahantu hari habi cyane. Bibiliya tubwiye ngo hari mu masenga y'imva. Uyu bari baragerageje kugira ngo bamuvuze ico bita kwirukira umuntu canke kumutabariza, nta carigeze kivamwo. Baragerageza ngo no kumuboha. Twabonye ngo iminyororo baboha ku maguru ngo yarayivutagura, iyo bari basize ku maboko ngo akayicagagura. Bimara igihe, nukuvuga ako karere yari aherereyemwo nta bantu bari bakihaca, nta bantu bari bakirengana. Ibi navyo tugiye mu buzima busanzwe canke imibereho tubayemwo, karagahinda ku bavyeyi b'uyu muntu canke abavukanyi canke abantu bamwegereye, kuko ni Satani yaramugize imbata. Hagera n'igihe abantu bose bavuga bati ntuce hahandi hagwariye wa musazi wo kwa naka canke wo kwa banaka. Bariyakiriye, barahevye, baramanitse amaboko. Umunsi urizina Yesu Kristo aca aho hantu. Amajije kuhaca kubwo bubasha n'ubushobozi bwiwe, ngo izo mpemu mbi zari muri uwo muntu ngo zica zitangura gusemerera, zica zitangura gutaka ziti duhuriye he ga Yesu mwana w'Imana nzima. Muri uwo mwanya aca arazizibiza, arazibwira ati hora hama muvemwo. Uwo mwanya yongera aca zibaza ikibazo ati mbega murinde? Ziravuga ngo turi Gitero, ati kuko turi benshi. Iyo miyaga mibi, izo mpemu mbi zirasohoka. Waragwaye, waramerewe nabi, wari yarabaye imbohe z'abadayimoni, uwo munsi aca arabohoka, arakira. Ikibazo cabaye ukuntu yumva yovana na Yesu, kuko Yesu yaca abandanya imirimo yiwe, maze aca abwira uyu muntu ati genda utahe iwanyu, hanyuma ubwire abandi ivyo umwami Imana yagukoreye. Yesu ahabwa icubahiro. Mukundwa, nakubwiye ijambo ndikunda gusangiza muri uyu mwanya
ndakubwira nti muri ibyo urimo ubone Yesu, ubone Yesu akugirira neza, ubone Yesu agucira inzira, ubone Yesu akwereka urukundo rwiwe, ubone Yesu akwereka imbabazi ziwe, ubone Yesu akugirira ikigongwe. Uyu Yesu ndakubwira mwene data, ntiyitaho ahantu uri, ntiyitaho ibyo urimo, ntiyitaho n'igihe bimaze, kuko uyu ngo ahantu yari ari, nabikubwiye reka ndabigusubiriremo, ngo yari mu masenga y'imva, ariko Yesu kubwa rwa rukundo rwe n'ubushobozi bwiwe arahamusanga. Amaze kuhamusanga amuhindurira ibihe, amuhindurira ubuzima. Sinzi ibyo urimo, ariko ibyo byose uko byoba bisa, aho byoba byarashitse hose, ndakubwira ngo ntacyo bitwaye. Ijambo ryaje kandi ryihagije kandi ritomoye ngo ubone Yesu muri ibyo urimo. Zaba indwara ubone Yesu, bwaba ubumuga ubone Yesu, bwaba ubukene ubone Yesu, kwaba igisuzuguriro uko cyoba gisa kose, uko cyoba kingana cyose kose, ubone Yesu, ubone Yesu akubohora, ubone Yesu akugirira neza, ubone Yesu akwishura. Uyu izi mpemu mbi zari zaramukuye mu bandi, zimujyana aho zimugira imbata, ariko Yesu amaze gushika amusubiza mu burenganzira yari yaratakaje, mu burenganzira yari yarambuwe, mu burenganzira yari yarabuze. Mwene data, ibyo urimo byose, muri ibyo urimo ubone Yesu. Ibi ndabigutangariza icese nisunze ububasha bw'umwami wa Yesu Kristo, nizeye kandi mvugira na bugingo n'ubu ngo umubone nk'uko nanjye namubonye. Ndakubwira uwo nzi mwene data, urashobora kuba uri kurankurikirana utari bwamwizere, utari bwamwakire ngo umwimike akubera umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. N'aka karyo nako nyene ntugahushe. Ibyo urimo by'ibyaha, ibyo urimo byo kuba imbata ya Satani, umubone mu kumuha ikaze, hama winjire mu mugwi w'abana biwe, mu mugwi w'abasavyi biwe, mu mugwi w'abagororotsi. Imbere y'uko nsengera abandi, ndagomba kuvugana nawe utari bwamwakire. Usubiremo iri sengesho ngomba kukubwira, ndatangura nawe usubiremo, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo umutima niwo umuntu yizeresha, ngo hanyuma akanwa ngo niko yatuza akaronka agakiza. Ushobora kuba utari bwabikore, canke wari warasubiye inyuma ukagwa ukabivamwo, aka karyo kaje ku bwawe. Urasubiranamo nanjye uti mwami Yesu, uyu munsi ndahisemo ingingo kukwakira mu byo ndimwo vy'ivyaha vy'intege nke vyanyizingiriye ko bikangira imbata. Mwami Yesu ndagusavye umuhore. Mwami Yesu winjire mu buzima bwanje, unyandike muri ca gitabo c'ubugingo, kugira ngo aho uzozira uri kurahamagara abakwakiriye bakakwizera, nanje nze niyumvemwo. Vyaturishije akanwa kandi mvyizeresheje umutima, mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Wewe nawe wari uzigirijwe n'iyindi mibereho mibi yo muri ino si, ndagomba ndagusengere uce bugufi aho nyene uherereye, hanyuma uhumirize ndagusengere. Mwami Yesu, ndagushima uko wari uri mu bihe vyaheze, ko nuba ari kukiri kandi ari kuzokwama. Uko wagiriye neza uyu muntu twasomye, ko ari kugirira uyu muvukanyi yari karankurikirana, ndagusavye ngo umubohore ikintu cyose cyamuboshe, ahantu hose yabohewe, mu izina ryawe ryera Yesu Kristo. Utaravye igihe bimaze,
umukorera igitangaza abona inyishu. Ndagushimiye mwami Yesu kuvyumvise kandi kubikoze, hanyuma ukomeze n'uyu yafashe ingingo yo kukwakira no kukwimika mu buzima bwiwe. Kuva iyi saha n'uyu munsi abone inyungu z'agakiza. Ivyo vyose mbisenze nizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Turarangije, naho ubutaha tuzoba dusubira.